Bakunzi bacu bakunzi b'urugwa rwa B Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu no musi w'igenekerezo rya 31 ukwezi no kwa gatanu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025. Abantu benshi baramaze iminsi batiko baranyumva kuri micro ariko no musi murumva yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu karenda baha ikaze makino kiganiro aho tugiye kuyaga na cyane novuga yuko tugiye kuca ahantu hose habereye ama operation birasaba gutora agatebo kicara kuko kino kiganiro novuga ko atari kigufi murabizi yuko n'umusanguzi tuba turi kumwe kugira ngo abashe kutubwira ivyinshi turaza gusimbira muri Sud Kivu territoire Kabare turaza kubabwira ibitendo canke ama operation iyi wazarendo yashoboye gukora aho hari hagiye kwimikwa umuyobozi wa M23 mu gace bitwa Bushira. Ibi turaza kubigarukako makuru yisanzuye tuvuye ngaho turaza gusimbira neza na neza muri Uvira hariko haravugwa vyinshi umusanguza kudufasha kugira ngo atubwire situation yaho ingene zifashe ndetse yongera atubwire kubijanye n'impunzi zashoboye guhungira aho muri Uvira ziva mu minembwe murabizi ko zari zasererejwe n'ibitero vya wazanendo ndetse na FDNB abenshi bahisemo guhunga. Ibi navyo bikaba vyateye urujijo abantu benshi turaje kugira ngo tubibabwire mu buryo bwiramvuye ndetse no muri Fizi naho ibintu nivyoroshe kuri no mugoroba hari ubwoba bwinshi ku basanzwe baba aho mu minembwe ko bikika yuko wabagira babagabe ko ibindi bitero bidasanzwe nuko rero simba ndumwe bandi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe atubwire vyinshi abenshi bataba batahuye mu ntangamarara. Rero imbere yo kunda makaze na karibu kamaze ndamutse cyane abantu bose badukurikirana yaba ari mu Burundi muri Afrika muri rusangi Aziya Amerika ndetse no muri Europe bumve yuko tubaramukije umwe wese aherereye mu mpande zine zigizisi. Rero reka mpe ikaze musanguzi wacu wewe ndazi yuko mwarimo maranye imisi bana musanguzi ndakuramukije kandi ndabona yuko umeze neza ndanakwifurize n'akagoroba keza. Urakoze cyane bwana journaliste. Ego je ndakomeye kabisa ndashima Imana. Urakoze kundamutsa kandi kabisa nanje ndakuramukije. Asante sana. Musi wejo kabisa abantu barakumisinze. Ego reka manje shimire cyane abantu bose bamaye imisuko ubundi ko ndoroherwa ameze neza. Nanje byaranguye kabisa gukora inkuru ndi ubumwe irungu nawe cubibona ingene byari bimeze wicaye muri studio wenyine bwana musanguzi nabwo biba vyoroshe. So reka ndamutse badukurikiranye aho bari hose. Mbere nanje ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu tugiye kuganirako. Nibaza yuko kiza kuba ari ikiganiro kirekire kuko turaza kuvuga muri rusangi ibyaranze uyu munsi wose. Ego bwana musesanguzi tutarambiye abantu duhere ahanyene muri Sud Kivu neza na neza muri territoire ya Kabare naho numva habaye ibikomeye ushobora kuyagira abadukurikirana ivyinshi mu vyashoboye gukorwa n'izi ngabo canke kino gisirikare cha wazalendo. Okay bwana journaliste amakuru tuza gushikiriza abadukurikirana uyu munsi ego yose nayo muri Sud Kivu ego yose ntabwo tuza kuja muri Nord ntabwo tujayo oya yose no muri Sud Kivu. Ego reka duhere hano muri Kabare nkuko bivuze. Kabare ni territoire imaze kuberamo ibintu byinshi cyane gose. Ego novuga aho abawazarendo bagiye bakora utuntu novuga twagiye turayobera M23 utuntu bisagaje kabisa. Ikicoco cy'uyu munsi caje kiri unique. Ego nibwo bwa mbere ikintu nk'iki cahabaye kuva zino ntambara za M23 ziba. Ego M23 yariramitse yimika novuga umuyobozi w'igroupement Bushira. Ego niho rero bamaze gushika mu kibanza inama iza kuberamo kugira ngo n'uyu muyobozi bamwimike. Ego abawazarendo deja bari bamaze kuba bafise aya makuru yuko M23 ifise kino gikorwa. Ego nabo baca bavuga ati rero reka dukora iyo bwaba kino gikorwa tukiburizemwo tubereke yuko ataburenganzira bafise bwo gushinga indongozi mu gace batagaba. Ego niho rero abawazarendo baciye bagaba ibitero
novuga ibitero biremereye bwana journaliste urabona ahantu bagiye gushira mu murongozi baba baje bipanze kabisa baba bafise igisirikare gikwiye cyane gose rero abawazarendo systeme bakoresheje ntabwo batatse directement muri kano gace kariko kaberamwe inama batangiye kurasa ku bindi birindiro biri mu micungararo yiyi bushira byoza kubateza umutekano mugabo systeme bakoresheje baje kwataka ku bindi birindiro barungitse abaja gutangira kumbura aba bari mu nama bari guhava biruka bakabasiga bacavuga ati rero genda mwege muzunguruke twebwe natwe rero dukora umuti ngaha baca rero baratsa umuriro kabisa umuriro utari woroshe aho birindiro bigira kuri 3 bya mu micungararo yiyi bushira babivumbuye barabirasa izi nyeshamba za M23 zarimwo zirataziromoka magingo rero bari bakirasana niho nabandi bawazare ndundi muce waramaze gushika hano hariko habera inama barasanye ibintu birakomera mugabo aba M23 benshi bashoboye gutungwa nayo bameze barayanyaga ariko aba bose bari baje kwimikwa nk'abazungura kano gace abawazarendo babashize kwintoki bobo ntibirutse bari guca hehe bari muhira so abawazarendo babashize kwintoki kabisa n'ubu bari mu minwe yaba wazarendo iki rero gikorwa cyakoretse bwana journaliste ni gikorwa abawazarendo bakoze kugira ngo bereke M23 yuko batabishimiye ubwa mbere kigize kabiri bashatse kubereka yuko ntabwo bafise buno buce ibice ijana kwijana ntibaryame ngo umukondora noneho nta na 50% bafise kuko nimba bashoboye kuhabaka mu gihe bari bazi ko baje gushinga inzego ucubona yuko atani ibice 50% bari bahafise ahubwo gusa ko ari ko abaye abawazindi basa nk'abari babaye novuga buziminzehe sino ntaho bari bagiye bwana journaliste kubwiye imigwano yabereye muri kano gace ka Bushira yatangujwe n'abawazarendo bari baje kuburizamwo iyimikwa novuga y'inzego ziyoboka iyi M23 ryashoboye gutuma habantu uvuga impfu zitari nke zabene gihugu ariko kandi n'igitigiri nyamwisha abawazarendo cy'aba M23 bashoboye kuhasiga ubuzima kuko imigwano ntabwo yari yoroshe na gato bwana musasanguzi urakoze cyane ariko turashaka kumenya M23 yakubiswe aha muri Bushira eske yacihungira yaciguma ngaha cange yahunze yavuye ubu tuvugana muri Bushira amakuru mfise nuko M23 yacizinga ibirago irakinjura kabisa baca bahungira ahantu bita Birangira ahantu muri Birangira niho M23 yaciye novuga ahungira ko yarisanzwe nafise n'izindi ngabo ariko amakuru dufise aravuga yuko ngo n'abawazarendo bababwiye yuko naho batagomba kuhahagarara ngo bikunze babe barahava hakiri kare amayira akigenda kuko umwana n'umwanya naho nyene barashobora kuhabavumbura cyane gose bwana musasanguzi twerekeze neza na neza muri territoire ya Fizi hariya hejuru mu misozi bwana musasanguzi ku munsi wejo abantu benshi warababwiye ivyashoboye kuhabera ndetse n'ivyahononekariye benshi barabizi yuko ejo hariya mu misozi bitari vyoroshe ariko nuno munsi abantu baho bafise ubwoba bwinshi turashaka kumenya nikihe kidasanzwe kiriko kirabarizwa ngaha muri no misozi yo muri territoire ya Fizi bwana journaliste ibintu biriko yabera muri Fizi sinzi izina no bihereza noneho ngira ngo uramaze kubona yuko ibitangaza makuru byinshi byo mu Rwanda eka ndetse na M23 bwawe yarasohoye rwandiko aho ivuga yuko hariko harabera genocide ihonyabwoko hariho umugenzi nubu twago turavugana tugo twinjana muri studio aho yareka arambwira ngo abarundi ngo muri bikenya niyo mvugo yakoresheje ibikenya abashatse kuvuga ko ari abantu babi cyane gose ngo abandi n'abantu babi ukubera ko ngo bariko barakora ihonyabwoko mu minembwe cyane cyane ho yashatse gufixa mugabo kuba babita ihonyabwoko kumbure sinzi jewe ico bobo bita
ihonyabwoko ariko ejo ku munsi w'ejo FRDC yarashoboye gukora ibitero biremereye cyane aho yakoresheje drone z'intambara ndetse amakuru dufise akaba yavuga yuko izo drone zitigeze zimenyekana ni ukuvuga ntabwo ari za drone bari basanzwe bamenyera FRDC aho rikoresha haje drone nshasha ku buryo rero byatumye haba impfu nyinshi ku ruhande rwa twigwaneho na M23 kuko izi drone zaje mu buryo butunguranye ziza batazizi bo baza gusa bumva amabombe yatanguye kubakorokeramo iki rero ni kimwe mu bintu byaciye bituma n'abene gihugu bagira ubwoba barahamuka bavuga bati iyi ntambara turabona yuko yamaze guhindura isura turabona yuko yatwigwane itakidusatisfait kundira umutekano wacu yarengeye voilà bavuga bati intambara ntikiriya yindi twigwaneho yahura igwana natwigwaneho bwayo byananiye kwigwanaho ntago ishobora kutugwanaho natwe bw'abene gihugu reka rero tuzinga ibirago turondere ahantu ho bari umutekano gusumba benshi rero babene gihugu baciye berekeza mu gisagara cha Uvira abene gihugu benshi mu Minembwe bahungiye muri Uvira ku munsi w'ejo aho mbere amakuru avuga yuko hoba harimo n'abagwanyi ba M23 bakuye umwambaro wa gisirikare bagenda bajanye n'abene gihugu benshi rero muri aba bagwanyi bakaba barashoboye gushigwa kw'intoki na Wazalendo hamwe na FRDC urabona ko bona journaliste abantu b'abasirikare baba bafise ubuhinga bwabo bwo gutandukanya umusivile n'umusirikare rero uyu musirikare umubonye uravuga utujyashwa kwa umusirikare rero bobo mugabo ntibabarabishije kujisho barabaraba hamabaca babagira ko amatohoza mu buryo burebure bagasanga n'abasirikare bagaca batandukanya n'abene gihugu ibi rero nibyo byabaye ku munsi w'ejo ariko kandi n'uyu munsi habayeho ikindi kintu novuga giteye ubwoba hajya muri territoire ya Fizi na cyane muri Minembwe Kakwera Kavumu Marango hamwe na Murenge aho harihiriwe hariko harazunguruka indege yo mu bwoko bwa drone iriko iraraba nakamvuge ko yari kwiraperereza iraba neza ahantu hoba hari birindiro obizinyeshamba za M23 natwigwaneho iki kintu rero iki kintu FRDC yakoze cyo kwiriza drone iriko irazunguruka muri bijya bice cahahamuye cyane izinyeshamba zatwigwaneho na M23 bagize ubwoba ku buryo n'ibirindiro byabo nuvuga bitasambuwe ku munsi w'ejo na drone bonyene baciye bavyisamburiye kugira ngo bashobore kujijisha drone ntibone yuko hoba hariho ibirindiro iki rero kandi cyaciye gituma kirema ubwoba no mu bene gihugu batari bashoboye gunga ku munsi w'ejo kuko babonye abagwanyi bahora bibaze yuko bahari kugira babagwanire batangwe gusambura ibirindiro byabo byabahamwe nabo bica bituma bashobora kuzinga cyangwa se gutekera imizigo yabo bashobora nabo guhunga ubu rero tuvugana ubwo bani bwinshi kubagwanya batwigwaneho na M23 basanzwe bari muri territoire ya Fizi kuko bavuga bati umwanya n'umwanya ijya drone iragaruka ituremeka amabombe tutari bwiture ikindi kandi no kubwira bona journaliste nuko biteye n'umubabaro cyane gose kuri zino nyeshamba zatwigwaneho na M23 mu gihe badafise ubushobozi bwo kuba bokorora rya drone nta bushobozi bafise bwo kuba boyikorora nukuvuga batega umutwe nk'abamobwa drone ikarekurira ko amabombe ikirero n'ikintu giteye ubwoba mbere nakambuka ko biteye n'agahinda bariteranije muri make si ukwiteranya ahubwo nyenda bitakwiyahura bariyahuye kuko bacanye umuriro badashobora kota none bwana musesangozi ki M23 tuzifise uburinzi bakaba barahuje intoki kitari kirabakingira nabo ibaho ubwirinzi bakoresha kuko narijya tuzi yuko makanika yishwe na drone kitari kirabarinda nabo kwari kugira ngo bayishigikire gusa bimeze gute bwana journaliste ikintu womenya kumbe no badukurikanye bataramenya nuko iyi M23 natwigwaneho ntabwo
novuga barihuza neza nkuko bavyipfuza. Ego muga twarabonye ama video asirikira aba M23 bashitse hejuru mu minwe. Nivyo ngomba ndagusigurire, M23 imaze kuba guhonyoza ikirenge muri Kaziba, nukuvuga bari bazi yuko defense ya nyuma ya Wazalendo na FARDC iri muri Kaziba, bamaze kurengana Kaziba doce bashobora kubandana directement bashikira aho ahari birindiro byatwigwaneho. Mugabo siko byagenze, bakirengana Kaziba gusa baciye bahura na defense y'abawazalendo irabarasa kabisa bikomeye, mu nyuma baraprogressa naho nyine bongera guhura n'indi ntambara. Aha kwibutsa yuko intambara yagwanywe mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu tugiye guheza, intambara yabereye muri Rugezi, yabaye intambara ikomeye cyane gose, yahitanye aba M23 batari bake n'abatwigwaneho, kuko ijya Rugezi ni hariho iyindi novuga ayandi masanganzira yaha rero uburenganzira totale bw'M23 kuja kwihuza natwigwaneho. Bivuze ngo rero abashoboye kuharengana cabaye igitigiri gike cyane gose, ku buryo wanashaka n'ibikoresho bya gisirikare bateza gushikanayo ntabwo babishikanyeyo vyose, byinshi byasigaye hano muri Rugezi. Wibuke yuko mbere ibitangazamakuru bitandukanye byatangiye kuvuga yuko hari kwabereho nyabwoko hano muri Rugezi, kuko harapfuwe cyane ingabo nyinshi za M23, ndetse n'abamufu profete w'umunyamurenge wibuke yuko yaguye hano muri Rugezi. Rero wumve ko kuvuga ko yobaho bwirinzi sinibaza yuko banabufise ubwo bobahereza, kuko nabo ubwabo baracabukeneye. Nibaza yuko rero kuvuga yuko ngo barihuje mu byipfuzo baramaze kwihuza, ariko ingabo ni nke cyane gose zimaze gushika muri Minembwe, kuko ni iyo bashikayo Wazalendo yaraceriyezo exactement, iyo bashikayo baba baratangwe kugaba ibitero biremereye kuri Uvira. Ndakwibutse yuko M23 irafise imbunda zorasa no ngahe Bujumbura bari haje hejuru mu misozi ya Minembwe. Izo mbunda barazifise, barafise ubwo bushobozi. Mugabo aba FDN binaba Wazalendo niho nabo nyine bategeye, bavuga bati nibadushika nayo ubuduga mu musozi ibarizo ariguye, reka rero dukorere komba ya mwisho haje. Niyo mpamvu uri kurabona drone irikira kora cyane hajya mw'ijya misozi, kuko M23 ubwawe yarabonye ko Kamanyora idakunda. Aha turaza kuhagaruka yarabonye ko Kamanyora idakunda, baca bashira inguvu muri Haut Plateau. Ubu rero bariko babacucumira muri Haut Plateau, nta saganirizo namba bafise. Nibyo nakubwiye nti rero birateye agahenda n'umubabaro kubona indege iri hejuru yawe, nta bushobozi dufise bwo kuyikorora, ikugira ivyishaka wowe rotega umutwe nk'umumobwa igakorera ko amabombe. Birababaje kabisa, birabaje sana bwana Musisangozi. Tukiri ngaho nyene muri Sud Kivu hari amakuru menshi ariko aravugwa na cyane mu gisagara ca Uvira. Bamwe bavuga ngo Uvira deja tombe, abandi bavuga ngo impunzi zaje ziva muri Minembwe ngo nabagwanyi bashoboye gufata Uvira, ariko turacari mu kijijo, abantu benshi bariko baravyibazako. Turashaka kumenya ukuri kwavyo bwana Musisangozi. Akode cyane bwana journaliste. Uvira hishije byinshi cyane gose. Hari amajambo nkunda kuvuga abantu bakambwira ngo mvuze nayo muri commentaire, mugabo n'ubundi abisubiramwo kugira ngo Uvira izofatwe ni ingabo z'u Burundi zo bazayitanze. Ijambo ndakunda kurivuga cyane. Naravuze yuko Uvira itwarirwa mu Burundi mu buryo bwa gisirikare. Uvira bujya itwarirwa mu Burundi mu buryo bwa gisirikare. Ni nka kujya Goma itwarirwa mu Rwanda. Bujya Goma iri mu Rwanda kuva kera wanashaka bataravuga yuko Goma yamaze gufatwa na M23. Goma yari isanzwe itwarirwa mu Rwanda. Rero Uvira kuvuga ngo Uvira tombe ntabwo bisigura ko Uvira yabaye tombe, hariho kubivuga no kubikora cyane gose. So ndagomba yuko abantu dutahura yuko iyi ntambara iri kebera muri Kongo iri ntambara y'imice myinshi cyane gose. Ikinama nakivuze, hari intambara y'ubutasi hajya ikomeye cyane, hariho intambara yo kumbuga y'amajambo, hariho intambara y'amasasu. Urumva? So iyi ntambara rero y'amajambo niyo ntambara nuvuga yuko ibangamira bene gihugu gusumba abasirikare, kuko ibitangazamakuru byinshi
biriko biragwanira intambara. ego hariho umuntu aguha description ya Uvira atariga naho nyora cyane gose akakwereka ingene baciye barenganye za Kamanyora bakageza Katogota bakayengana ndavuga za Ruvunge bakaza Runingo bagaca bashikanga hariho za Kavimvira n'ahandi atarigira naho nyora yicariye hariya. So Uvira kuvuga ko Uvira yafashwe na M23 ntabwo birakunda kabisa, ntabwo baranarota baraba n'amaso yabo igisagara ntibararaba na gato. So ndakubwira ikintu kimwe bwana journaliste, buriya abenegihugu bo mu Rwanda imyidogo irabarembeje kubijanye n'iki bwana Moses, kubera yuko ibitangazamakuru byinshi biguma biri muri Uvira yafashwe cyane gose. Mugabo uyu munsi yavuze Uvira yafashwe, hirya y'ejo Uvira yafashwe, inyuma y'indwi Uvira yafashwe, bagomba konjiga yarivuga muri kubu ko atashira muri kahise ko yarafashwe. So rero imyidogo nako abenegihugu bo mu Rwanda bafise sini yuko gusa Uvira itarafatwa, bo bavuga bati leta yacu y'u Rwanda yaradugije amakori, bo babyita imisoro cyane gose mu ntumbero yo guterera iyi ntambara iri kirabera muri Kongo. Mugabo byabananiye yuko kajya gasagara ka Uvira bagafata, mu gihe natwe ubutunzi bwacu twebwe abenegihugu bo mu Rwanda buguma bunyagwa na leta tuturiye imisoro inarenze ko kugira ngo baterege intambara iri muri Kongo. Rero ivyo byo kuba ko Uvira yabaye tombe nibabihagarike, ahubwo bayifate babikure mu majambo baduha ibikorwa kabisa. Yes, baramaze nabo nyine kubahinyura, baramaze kubona yuko ari ababeshi ibyo bavuga bidakunda. So bona journaliste ahanyene ngo mace ndahurira ku majambo naronse yavuye muri Goma ku bantu begereye yazinyanye ishamba za M23, aho bari ko bavuga yuko ngo igihugu cy'u Burundi ngo cibaza yuko giciye ubwenge cyane kudusumbya, ngo ijya Uvira ngo turafise uburyo burenga igihumbi bwo kuyifata. Ari amajambo yavuye hari hakujya, aho bavuga yuko rero ngo piyo ishoboka kandi nyarutse, ngo ni yuko bagomba gufata Uvira bayiturutse inyuma. Ako kantu gatahura baturutse gufata Uvira bayiturutse inyuma. Aho inyuma rero turashaka kutubwira none wowe cyumva ari he? Aha mu Burundi bakeneye gufata Uvira baciye mu Burundi. Aha rero umuntu acayibaza byabananiye baciye mu misozi bizobakundira baciye ngaha mu gisagara. Aha rero nibyo umuntu acayibaza, none ko byanse ko barenga Katogota ahantu bafise n'ibibanza vyiza byo gucana. Ubu bagomba dufate ko bagomba bace zamabayi wa muntu bitwa umwasi abahindara. Aha rero niho ruzingi gata mugana wa wundi ubwenge bwabo buriko burabasiga. Bagomba dufate ko baciye mu cibitoki zamabayi, hama bashitse mu Rukoko, bace binjira mu Rukoko baserukire za Runingo data baguma bayingo ingabo z'Urundi zibenge bwana Moses ngo zibintu banwa abagabo ibintu banwa kabisa. Ingo niyo piyo bafise. Abandi nabo bati ntidushobora guca mu Rukoko ngahubwo tugomba gupenetra gushika muri Rumonge. Hama baca mu mazi kumbure binakunde yuko baca bashika mu ntara ya Tanganyika. Ndakubwira kantu bwana Moses Ngozi, hari abantu bafite ku Burundi, abo bantu bose wumva baduza iminwa imbonera kure gusa zobamesa. Ndabivuze maze kubona ukuntu zikomeye bwana Moses Ngozi, zobamesa kabisa. Afite urumva ni ibyifuzo ariko kandi ibyifuzo bitandukanye n'ibikorwa cyane gose. Ayandi majambo rero novuga bwana journaliste nako biriko bituma bavuga ko Uvira yabaye tombe, bariko bafatira kuri bwa bumodoka 15 bwagaragara ku munsi wejo, byavugwa yuko ugiye gutanga renfort muri Kamanyora. Bace baza rero ngo kumbure zirya ngabo ntizigeze zihagarara, zabandanije directement zishika muri Uvira. Ukababaza zizaciye
nyene mwebwe mwumva ayo makuru kumbwangurukana mu zitandukanye nimwe mugomba muyazana bwana musisanguzi hari ibinyamakuru ntakiraba nacumviriza kubera byaduhenze igihe cyinshi n'abantu benshi badukurikirana burya n'abanyabwenge iyo bahenze barakora amarecherche bakaraba ati eske ibintu bavuze nivyo nico kintu rero nkundi abakunzi ba B4 Plus barashishoza akatubwira ati ahantu bimeze uko bakatwereka neza yuko ivyo twababwiye tufitiye preuve nabone bakemeza karivyo nico rero itoza kinyemeza yuko bashobora kutwemeza ibintu bajya abantu. Yes, so ku makuru rero yumva bwana journalist ya Uvira nuko muri Uvira hatekanye cyane gose. Uvira umutekano ni wose ego abene gihugu biriwe mu bikorwa byabo ukuri kwamye kandi amajambo yo kumva ngo Uvira tombe nabo bayumva nko kutuyumva kuva mu kwa kabiri biteze yuko M23 ifata Uvira kuva mu kwa kabiri ubu kwezi kwa gatanu kuravuyemwo ejo ubukera dutanga ukwezi kwa gatandatu. Bwana musisanguzi naguciriye murazi yuko hari umuntu ari ngaho muri Uvira makuru ayambaza ari n'umurundi aba ngaho muri Uvira mugabirangira ariko arambaza makuru je ndi ngaho mu Burundi ahubwo atahubwo we yamena uvimirira ikirara. So aha rero nukumenyesha badukurikirana yuko bogerageza kumenya ibitangazamakuru bakora kw'inkuru ubundi ni byiza gukurikirana ibitangazamakuru byose ariko nukuraba ibitangazamakuru novuga bifise umuntu agirira confidence ibitangazamakuru bidatanga amakuru yo guhuruza bitanga amakuru aba yatojwe neza bikayayungurura mbere yo kuyashikiriza ababakurikirana cyane gose bwana musisanguza. Ariko imbere ko tuva ngaho muri Uvira turashaka kumenya ibijanye n'izimpunzi zavuye hariya mu misozi ya Minembwe muri territoire ya Fizi, mbega zoba zakiriwe gute, bimeze gute, aho ziregiranijwe bimeze gute, abakunzi bacu barakeneye kubimenya. Bwana journaliste amakuru mfise nuko impunzi nyinshi zavuye muri Minembwe berekeza mu gisagara ca Uvira abenshi bagenda bashikira mu mihana y'imiryango yabo, benshi bafise imiryango mu gisagara ca Uvira abenshi bagenda nk'abagiye kuramutsa ariko hariho n'abandi baje badafise aho bashikira. Aba rero nibo ubuserukizi bwa leta ya Kongo muri Uvira bwaciye begeraniza hamwe amakuru dufise nuko bariko barataka imiryango itabara imbabare cyane cyane nka za HCR na Croix Rouge kugira ngo bashobore kubashikako babafate nkuko basanzwe bafata izindi mpunzi. Ariko bwana musisanguze akantu uvuze ngo hari abashikira mu mafamiye n'ibindi, ibi bintu nivyoroshe nubwo baba barafasha bagwanyi ntibisigura ko bafashwe bose. Barakwiye gukora nk'akantu bakoraho gusopa mu mihana bakaraba reyerema bose abari mu mihana katarabagwanya. Bwana journaliste nibaza yuko ingabo zirajya hakurya ibisi byo bigishwa basanzwe bafise ku burambe cyane gose noneho urazi yuko no ngahe wacu baheruka kwahungira ku gitigiri kirekire cyane gose aho mbere hariho n'abansi kuja mu makambi y'impunzi bakaba ngo bafata ama hotel n'ibiki ariko igihugu cyarashoboye kurodresa iyo situation iraja mu buryo. Niyo mpamvu rero no mu gisagara ca Uvira ibi nitwe biteba ko cyane gose ndazi yuko abahari sabana barazi ico gukora cyane gose. Bwana musisanguzi turangiza n'ikiganiro cyacu ariko turashaka dukore ino analyse mbabarire cyane ububazo bw'uno munsi umengo buragoye ariko utwihangane ubwisho badukurikirana. Uyu Joseph Kabila ari mu gisagara ca Goma turabizi ihangira afise ni ryo gutwara igihugu ca Kongo bivanye n'amajambo ariko aravuga, ariko uyu Colonel Nanga nawe afise ihangiro ryo gutwara Kivu. Urashobora kutwanaliza ibijanye n'aba bagabo babiri bivanye n'ivyifuzo vyabo ko bimeze. Bwana journaliste iki ni kintu narakivuze ko ngo nagisubireko mu bisanzwe abantu bahoze bibaza umuntu aserukira M23 bakamubura kubera yuko uyu Colonel Nanga ni umucoordinateur sivyo ntabwo ari umuyobozi wa M23 bahoze baza none ninde aserukira M23 ari ratete M23 uyu Kabila yari asanzwe azi neza yuko hazogera igihe aze afata ibintu mu minwe aca barashiraho uyu Nanga nk'umucoordinateur sivyo so muri plan yabo yari yuko bagira balkanisation nukuvuga Kivu
bayigire agahugu. ego Ariko uko urugamba rugenda niko no bwa bagenda biyagura hagira n'igihe bavuga bati turabona yuko tugomba ahubwo gushika Kinshasa dukombore ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi. Ibi rero nivyo batariko barahurizako. Kabila avuga ati ndabona yuko mfise ubushobozi bwo kumukuraho Tshisekedi. Nanga nawe ati ivyo twasezeranye ivyo ntivyarimwo. Harimwo yuko dufata Kivu yonyene akaba ariyo tugira agahugu. Ikirego na journaliste ni kimwe mu bintu byama binaniza imigwi novuga yitwaje ibigwanisho. Kenshi twagiye twumva no ngaha mu gihugu cyacu byarabaye ukumva ngo umuhari runaka wigabwemo kabiri ngo hariho umuhari wa kanaka n'uwa kanaka, ugasanga mbere bitwa n'izina rimwe mugabo bamwe bakavuga ati turabo kwa kanaka n'abandi nabo kwa kanaka. Naba rero ibi tubyitege yuko umwanya n'umwanya harashobora kwaduka M23 ya Kabila na M23 ya Nanga. Ibi birashoboka kandi amahirwe yuko bishoboka ni menshi cyane gose kuko muri buno burongozi ndazi yuko bari migwi ibiri. Hariho abavyumva kumwe na Nanga, hariho n'abavyumva kumwe na Kabila. So reka rero tubihereze umwanya. Kenshi sinja nkunda kuvuga ku bintu ngo ndabishimwe amaranga mutima, ndazi yuko umwanya luto zodoha inyishu. Yes, niyo itanga inyishu iba iri perfect gusumba ama analyse ya twebwe abana b'abantu cyane gose. Bwana Musanguzi reka ndonke nako cyo kugira ngo ndakwikebanure, ndakwifurize n'akajoro keza ubone ko amasaha ari karagenda kure. Ndifurize n'akajoro keza badukurikirana bose. Bwana Musanguzi, asante sana kabisa. Urakoze cyane bwana journaliste, dukoze ikiganiro kirekire abadukurikirana mu twihanganire. Nuko amakuru twadufise ari maremare, reka nanjye ndabashimire. Nizera yuko tuzongera ku munsi w'ejo kabisa. Nkuko bisanzwe murabizi yuko twama tubasondeka, ndibaza yuko tudasubira mu bindi biganiro, tuzosubira ku munsi w'ejo mu biganiro bigiye bitandukanye n'amakuru y'uno munsi tutashoboye kubaha kubw'ikibazo cy'uno munsi w'isabato. Turizera yuko ku munsi w'ejo naho muzoca muyaronka atakibazo na kimwe. Kandi ndabashimiye cyane mwebwe mwese madukurikiranye, ndanabifuriza ijoro ryiza. Nizere yuko Uwiteka akomeza kubitaho mu vyo murimo vyose, mu vyanyu no mu banyu. Bye bye.